Bakunzi ba JCTV, iki ni ca kiganiro Urwaruka Mw'Iterambere, ikiganiro kibaganirira imisi yose ivyo urwaruka ruriko rurakora mu bikorwa vy'iterambere. Uno munsi tukaba twagiriwe amahirwe yo gutumira bamwe mu rwaruka ndetse ni n'umuyobozi wa KIRUMARA COSTOS company. Ibubamfu bwanje ndakuramukije. Amahoro neza. No wasaba mukidondora abariko barakurikira televiziyo yacu. Ego ku mazina yanje ni Ndayize Pascal, nkaba ndi visionnaire wa KIRUMARA COSTOS company. Ego hama iburyo bwanje hariho agent marketing asanzwe akorera iryo shirahamwe COSTOS company, namwe ndabaramukije. Ndagize mwiriwe. Mwidondore abariko baradukurikirana n'ivyo musanzwe mukora muri COSTOS company. Murakoze cyane. Nitwa Nzeyimana Yohani, hanyuma nkaba nkorera muri KIRUMARA COSTOS company, KICC mu majambo avunaguye, njejwe marketing muri iryo shirahamwe. Murakoze. Ego mu majambo make, nyakubahwa Pascal, ikiyumviro cyo kugira mu creye canke mushinge rino shirahamwe COSTOS company cyabajemo gute, mwahereye he? Ego murakoze. KIRUMARA COSTOS company kugira itangure kubaho, kimwe byavuye muri inspiration, ico no kwitiyerekwa, kuko urazi ko umuntu wese ugukura kwiwe aragira ivyo yiyumvira, ivyo akunda kuba arimwo, akagira n'ivyo yumva abandi bavuga bamwita canke utuntu abakora atarasobanura neza tuzova mwiki. Hanyuma twakuriye ahantu usanga umuntu aguma abona ibitandukanye, ndetse n'abana benshi atari benshi bagirirwa akaryo ko kugenda ku ishuri kugira dushobore kwiga tugere kure, mugabo ukabona impano ziriho. Hari impano nyinshi z'utuntu umuntu usanga bikora, ukabona ko umuntu akora kakagatoka, ukabona ko umuntu afata inzira bigakunda. Ariko jeho naragiriwe bakwe, hampande yo kubona ivyo ndagirirwa bakwe, abavyeyi banje baranjana ku ishuri. Banjanye ku ishuri naho hari mu bihe bitoroshe, ndashobora kwiga, ariko za mpano ziwanje ziguma zidudubiza, ziguma zinyereka ko hari ico no sohora kiri muri jewe, cyane cyane mu tuntu two gukoresha amaboko, mu tuntu two kugira. Hanyuma maze kurangiza amashuri naho campora n'ikindi kibazo cuko umuntu wese ugumusanga ati akazi ni mpaka leta izoduha akazi. Ariko twaraba mu ishuri abo twicaranye uko tungana canke abatwitangiye imbere, tugasanga twarabiryoherererwa tubona batwitangiye imbere. Ndibuka ko ico gihe benshi babatahana n'ama Quartier amwe manini y'ishirahamwe gitwa Urwaruka, tukumva umuhamagaro natwe wejo haza kuza natwe dutahanwa n'amamodokari. Ivyo bigatuma umuntu akunda iyo nzira. Ariko jewe naho nakunze iyo nzira, naragiye ndabona cyane ibintu bishikira abantu, aho usanga rimwe na rimwe umuntu kwiga bidakunda, cyangwa ugasanga mikoro ntayariho. Hanyuma nabize kandi ugasanga bose turira cyo kimwe, nta kazi, tukabona kusa wa munyenga uheruka kuba umunyenga, ariko ka kazi nta kariho. Tukaguma duteza amaboko leta ko ari yizogira icikoze kugira turonka akazi. Naho rero je naciye mbona ati naho nize, ndetse nari nkurikiranye iby'ubucamanza kugira bikunde ndabe ko hari bimwe no bera kirumara igihugu mu gutunganiriza abacanke bari. Ndaheza ndavuga ati uko biri kose ngomba nanje ndabe ico nokora kizobera kirumara abantu benshi babaho. Muri tumwe nzi gukora tudahuriranye, wanashaka na bimwe nari nafashe inzira yo kwiga, kuko hari ikintu kimwe nakunda kumva ati wize ubucamanza nkibujamo nabona ko ngiye kutunganiriza abana bariya. Ariko maze kubwiga nkarangiza amashuri nkaronka urupapuro rw'umutsindo, nabona ko n'uburiyo bamwe hari abantu bacana intege bakubwira ati kugira uronke y'akazi ni mpaka uzoba yitavye Imana ugacuba mu musubirira. Ivyo navyo uri umukristo kwibaza ko ari byo wotegekanya, ni hahandi bosanga bahinduye intumbero kwibaza ati reka tugerageze n'ubuhinga bwo gukuranamwo kugira nawe uzuronka akazi.
urumva ni inzira itabereye atawuyifata ari umukristo. Naho naciye mbona ati iyo nzira ndumva ko igeze aho izibiye, irazibiye kuri jewe. Hariho abaronka ariko kuri jewe ndumva iyo nzira ko izibiye. Kuko ntaguciriyemwo ni ukuvuga yuko ibi binyobwa canke n'ibi bikoresho by'isuku mukora amasabuni n'ibiki novuga ko utavyize kw'ishuri. Sinabyize kw'ishuri, nivyo warondeye, ni impano yari muri jewe. Hanyuma ishuri rero naciyemwo niho naringeze. Ivy'ubucamanza naciye mbanza ndabishira ku ruhande, cangenda kwiga rero ivya entrepreneuria. Ngiye mu vya entrepreneuria niho rero naciye nagukigwa muri za mpano zanje, bica ndabona rero inzira zagutse, inzira zo kuba umucamanza nkaronka y'akazi. Kuri jewe nabonye ko zidashika kubera ko turindira uw'Imana ihamagaye. Ariko campindura igisata ngenda muri entrepreneuria, candagukigwa rero kubona ko entrepreneuria wa muhamagaro wanje wo gukora ikintu kibera kirumara benshi ko bigiye gukunda nkawutangura. Naha rero naciye nza ndashira habona za mpano ziri muri jewe mu gukora utuntu, guteranya amazi n'ibindi bintu uko ndosi humekegwa nkora. Hanyuma abantu bose bumvirije bakavuga ati iki kintu ni special, cyane cyane ko bizi ko naho navukiye agatoki karahaba. Mutama nkabona ko agakanya mu rukanwa kandi rugatoka. Hanyuma hari n'utuntu tudutangawizi nabona rimwe na rimwe agwaye agakorora, twihinda mu kawa akazana agasekura agakanya amazi tukihereza bigatoka. Ndetse narabona niyo umuntu agwaye agakorora twaragenda ahantu hari igikumbu ca ya mikaratusi imwe yera imwe twita maideni, akazana tukayicanira tukayifata amazi yayo bigatoka. Iyo mpano rero icimbamwo sanga nanje fisi iyo mpano aho ngeze hose. Nimba mfashe igitegwa kanaka nkaciga ko neza, nkagikurikirana nkabona ko kifise ivyo congera mu mubiri, ndagikozemwo nkakivanga n'amazi Imana yaduhezagije, nkaciga neza, naragikora uwo ari wese hakagaruka intahe gusa. Ahubwo si n'ikinyobwa gusa gisanzwe, ni umuti, kubera ko hari ibintu byinshi tugwara kubera gufungura nabi, kutaronka ingaburo zirimwo amavitamine umubiri ukenera. Naho rero naciye ngera kuri uwo muhamagaro, candafata bimwe byose nagiye ndanaliza, na cyane cyane ko nari nararose base y'ishuri, soma ibitabo bitandukanye, nkarondera mu buhinga butandukanye, nkiga ku batwitangiye imbere mu byo bagiye barakora, nkagenda ndabaza mu bafise ubuhinga bwo gusuzuma neza, aho mvuga nk'ababa barize ibijanye na nutrition. Hanyuma ndanasaba kandi byo gufungura neza. Ego. Ndanabasaba bamwe baranyigisha, baranyungura ubumenyi, amaformasi atandukanye. Eka aho mbonye hose bari muri ico gisata, muri iyo nzira kubw'umuhamagaro wanje, naradodora nkicisha bugufi, nkagendera hafi yabo, gutyo bwa bumenyi bwo kugira bya bintu byanje bizosoke bifise akanovera bakabumpa. Aho rero naciye nagukigwa, kuko hajya ishuri nico novuga ati nico cambere nabonye baze yo kwagukirwa kugira unonosore ivyo ugiye kubamo n'ivyo ugiye gukora. Naho no munsi rero naciye mvuga ati kumenya ibi hanyuma bakaba bahora babimbonamwo ndabikora gutyo tusangira n'abagenzi, reka noneho nubake ikintu kinini cyane kizokwaguka kigere kure. Naciye mvuga ati reka nubake ikintu citwa kirumara, gikorerwamwe ibintu ari kirumara, hanyuma kigire caguke. Ariho havuye iryo zina COSTOS. Iryo zina rivuye muri COSTOS, ni gifrasa, arabona ko twagihinyanywe tuvuga COSTOS. Ni n'izina bantazira kera nkiri umwana, navutse ndi umwana munini, mugabo uko nakuze nagenda ba muto muto, candabona ko iryo zina ritambereye kubera ntari munini cyane w'igikosto, nabaye igikosto nkiri kibebe. Ndavuga ati rizina rero sinorireka, reka ndaryubakisha ikintu kinini kizoba igikosto caguke, gihurikiremwo abantu benshi, maze twisanzure, yazina rigume rifise y'amateka yo kugira uruntu rwagutse. Muri make nk'uko mwari mubivuze, nagiye kwirotruva sanga nagutse mu mutwe.
nabaye COSTOS mu mutwe Ego. no munsi rero ibyo byanyagutsemwo mu mutwe shaka kubisangira n'ugwaruka rwose shaka kubisangira nabo bose bagifise inguvu canke bafise impano bashaka kandi gukora. Ego, nibutse ko abariko baradukurikirana iyi ni televiziyo yanyu JCTV, ku bari ku mpande zine z'isi bashobora kudukurikirana ku rubuga rwacu rwa YouTube JC Production. No kuvuga uno munsi twatumiye n'ubujejwe igisata cyo guhayisha ibyo kirumara COSTOS company kora. Mbega uno munsi mwoba mugeze ku rugero rungana gute? Murahura n'ayandi mashirahamwe, mubona ayandi mashirahamwe akora nk'ibi mukora ahagaze gute ku rugero rwanyu? Murakoze cyane kuri icyo kibazo nkuko mwabivuze nababwiye njejwe marketing ntuvuga kumenyekanisha no kudandaza amaproduit ya Kirumara COSTOS company. Ndavye ahishirahamwe rigeze muri rusangi mu kiringo gitoya tumaze turiko turakora muri rusangi harashimishije. Hanyuma kuri terrain harandi mashirahamwe menshi ariko arakora ibintu kandi biratunezera. Kuko ugiye kuri tere ugasanga uri muntu akakora ikintu gisa n'icyo uri kurakora biguha kubona yuko muri tere utari wenyene, si uri kurikorana nturi kuritambana, ahubwo icyo bituma usubira inyuma ukajya koraba muri laboratoire yawe canke mu buhinga bwaho uhingurira ibintu kugira ngo wongereze urutoki uduze hanyuma ikintu cyawe kimere neza n'icyashika kuri tere aba ari cyo civugira. Kuko muri rusangi ibya marketing ibyo kuvuga yego umuntu aravuga akagira hageze, mugabo hariho ikintu abantu batanguye imbere vya marketing no kudandaza bavuze muri gifaransa bavuga ati un client satisfait est le meilleur de marketing. Bavuga iyo umukiriya aguze ikintu akagishima niyo marketing ya mbere nziza, bica bituma wagihinguye akoresha inguvu nkeya kukivuga uko cyo nyene kirivugira, hanyuma n'ujye yakiguze ahubwo usanga ari karagukorera marketing atanga ubu nyinshi wakoresheje. Twebwe rero icyo dukora gikomeye turamenyekanisha ibintu tukabidandaza hama tukabandanya no kuguma dukora ibintu vya karite kugira ngo navyo nyene kuri tere bize kutuvugira. Muri rusangira amashirahamwe hari ni menshi ariko ntaduteye ubwoba, turi ku rugero rwande turabona ko turiko turaduga neza cyane mu kirengo cy'umwaka tumaze turiko turakora. Ego, mbona ino meza ya JCTV ishajije muga nka jewe nkaha simbona ngo iki ni kinyobwa iki ni isabuni mbe ibi bintu mu byose hamwe muhingura ni biki utaza amazina nk'iki kiri imbere yanje no cita iki iyo umuntu akibonye yo cita iki? Muri rusangi kiretse umaze kukibona umuntu akibonye ntashobora gushoka abona ingene yo cita. Nico gituma kenshi mu byo baraba abajejwe amanorme baraba yuko izina ry'ikintu riboneka muri rusangi, hama bakaraba yuko na garanti yayo iboneka muri rusangi, hama bakaraba yuko yemewe n'amategeko yaciye muri gwagwego rujejwe gusuzuma ibintu bigurishwa kuri territoire nationale canke muri ico gihugu. Usanga ro vyanditse ko nk'iyi urabona yitwa Kirumara Gold ni kinzari bita kirikima abantu bazi guteka basanzwe bakiza umubiri ukeneye cyane, hama hakaba harimo n'andi ingredient baza ko ageze ku kuvuga ama produit aza kubinonosora vyose. Hanyuma iyi ni sabuni, muri rusangi amasabuni yacu arafise ikintu ahurira ko yose, usanga nditse ko best mu ndome ziboneka, hanyuma hajaja ko COSTOS liquid soap, hama hajaja ko qualificatif iyo zina nk'iyi ni orange ifise ibintu ikora biri specific, irafise n'indi bikora bimwe n'izindi bitandukanye, mugabo amasabuni yacu muri rusangi yose arahurira kuri iki kintu best COSTOS liquid. Ego nyakubaha muyobozi, mbega ivyo mukora amasabuni y'ubwoko bungahe? Uwo shaka ko kwifuza imitobe yosaba imitobe imeze gute? Mbeho akayoga ko muragakora? Oya, akayoga ntitugakora kuko turacari ku ntango kandi dushaka abarundi bafise inguvu baduze by'ukuri biyunze, ariko buke buke tugenda turabashikira kuri kimwe cyose baba bariko baradusaba. Hanyuma uno munsi tugeze mu mice ibiri y'ibyo duhingura. Ubwa mbere twabanje kwifokaliza cyane ku bijanye n'amasabune kugira turabe tugarukire isuku. Urazi cyane gose ko burya iyo atasuku rihari duca tubikirimbiro z'ingwara nyinshi zitandukanye, mugabo iyo hari isuku umuntu uramubona ko vy'ukuri yikingiye yazitiriye ataronekwa. Hanyuma duhejeje ku bijanye n'isuku twaciye tuja ku byo kwigarukira indani rero mu mubiri kugira dukomeze babasoda b'umubiri tuwigaburire aho tuba duteramiye hose. Ni naco catumye dufata ibyo duhingura byose tukabigumiza muri kama kavyo bikaguma ari naturel, aho bica bituma umuntu wese haba ari karakihereza ryasukuri mugaragara ko inyuma haca haza n'irindi ry'ubukomezi ridudubiza riva indani.
umuntu akabona ati by'ukuri ni mwiza kandi ubwiza bwiwe si ubwo ku mubiri gusa ni n'ubw'indani muri we ego ni ukuvuga rero uno munsi mufise ubwoko bubiri bw'ibintu mukora ubwoko bubiri bw'ibintu dukora hanyuma muri bumwe bwose burafise ibirimwo nko mu bwoko bw'amasabune tugeze ku bwoko butanu bw'amasabune ubwo bwoko butanu bw'amasabune hariho nk'iyi yitwa best costo liquid shampoo iyi yagenewe mu byo gutunganya mu mishatsi mu byo kurinda bya biturika bifata abana mu byo kurinda kwa gucikagurika kw'imishatsi iyi nico yagenewe hanyuma hariho iyindi dukoramwo mu mucungwe mu ndimu plito ifise famiye imwe n'umucungwe nyene nkuko narinda bivuze yitwa best costo liquid lemon iyi nayigenewe kumesura ibyambagwa no koza ibyombo canke gukaraba umuntu ahejeje gufata agasamagi canke umuntu avuye mu kazu ka sugumwe kuko ikoze mu buhinga ishobora guca yica burya bubagiteri umuntu ashobora kwandura ku ntoki n'isabune nziza cyane ituma umuntu atama mu isoko kugura gahuzu kubwo gucuya kw'isabune zindi uba wakoresheje hanyuma hamane yaho twaciye dukora rero isabune ituma umuntu ahaherereye hamota neza ica kabiri aharyama akaruhuka kuko hariho ibintu bikunda gutuma abantu turara turi kwashagura aho usanga mu gitanda hariyo ibihere ugasanga aho wicaye muri saro hari ibinyenzi ugasanga mu modoka ibinyenzi murajana nabyo ibihere bikadukanaho cyangwa ugasanga umuntu yakoropa ahantu yoza ibiyo byiwe ugasanga by'ukuri ntibica n'iyo urose ibyo ukoropesha bindi ugasanga ntibinakuraho ubucafu nk'uko bitegerezwa iyi sabune rero yitwa best costo liquid car wash twayitiriye imodoka kubera ko ari byo bihe turiko turagira duca tuyishiramo kombinezo y'utuntu twose dutuma umuntu atama mu isoko cyangwa ngo atware igunira agiye kugura imiti y'ibihere agiye kugura umuti wo koza ibiyo agiye kugura za vime kuko yiroza neza amatuwarete n'amabenoir neza cyangwa ugasanga umuntu by'ukuri naho yayikoresheje bisaba ko amara 30 minutes atahari kugira bya bikoko bipfe ariko irimwe agaparufe ku buryo wanayikoresheje umuntu aje akubaza ati upompa iki mu nzu yawe hanyuma bya bihere byumva ko ubwo buhinga ikozemwo bigapfa bya binyenzi bigapfa wajyamo ugasinzira amahoro hamande yaho twaciye rero tuyumvira ku mubiri naho ku mubiri buriya twandurana byinshi kubera amavuta twisiga kubera izuba ridutaragaza kubera amazi twoga bamwe boga yadasukuye neza bivanye naho bari bagaca bandura bya bigwara bifata ku rukoba bimwe twumva urubandu ugasanga umuntu afise amatashitashi ku rukoba ugasanga umuntu amahere yamwononye yamugize nabi iyi sabune rero twaciye tuyikora mu buhinga ata produit chimique zirimo kugira ize kunagura urukoba rwacu umubiri twayikoze mu muhwi umwe bita rubone duca tuyishiramwo ubuki tuyishiramwo aloe maze duca twibuka kahise kabasogokuru aho tutari bwanabona isabune n'imwe aho hari ibyo twita ibikamba buraya ahandi bavyita igatane mu gifaransa yitwa sizal iyo kamba buraya ubwayo iratagata irareta ikazana ifuru niyo twaciye twikoresha kuri ibi bintu byacu kavukire kugira umuntu ayoze abasa nk'uri karafungura acishije ku rukoba ikirinda rero y'amasida yandi dukura mu masabune yandi dukura mu mavuta canke twakira mu mareyo solaire y'izuba canke dukura muri y'amazi tuvoma ahadakoze neza dahinguye naha rero isabune uburyo twayikozemwo uhuye n'uwayoze arakubwira ati twari dukwiye kuyita umuti ariko ntitwayise umuti kuko ni ingaburo umuntu afungurira ku rukoba mu koga yari muri dushe hajya ibigira umwiza si bica mu kanwa gusa hari n'ibikenewe guca ku rukoba kugira tugira kabiri gatagase izi nizo sabune rero twashoboye gukora kugera isaha tongera kandi duca turaraba n'ibihe tugezemo ibihe tugezemwo ni ibihe hari kiza ruhonyanganda
nico kibazo nagomba ndakubaza ati nta sabuni mwoba mwarakoreye iki kiza ca corona nkuko nabonye abandi bakoze za bururu n'ibiki n'ibindi. Isabune twakoreye ico kiza ca corona hariho iya mbere ubona hirya yanje gato ya Best Coast Liquid Orange. Ni isabune yo kwama uri kukaraba ahantu hose hahano abantu bashira kadobo iyo wayishizeho ukayikaraba irimwe umuti ituma hari utukoko twishi tumikrobe twishi twakwatatse tukuvako tugapfa kandi rero iranamota neza. Hanyuma hampande yaho hari yindi naho tutashoboye kwizana no munsi desinfecta ikoze mu buryo kama. Hari gihe umuntu agenda akakaraba ukabona bisaba ko yogendana n'amavuta yo guca yisiga kubera umwera kubera gutonoka ku maboko, ariko iyo desinfecta twayihinguye mu gitegwa umuntu yaciye mu gihe Bugarama azi cyane citwa mante. Hariyo elema tuyikuramwo mu buhinga dukora menthol maze duca tuyishiramo ethanol alcohol kugira ikwiza ubushobozi bwo guhangana n'ajya amavirisi agumaza ugasanga turiko turasinzika. Iyo desinfecta rero ihingurwa na KIRUMARA irafise ubushobozi 99% bwo kwica mikrobe yose canke akabakteri kose koza kugutembera ko ku ntoki maze wagenda kwikora ku munwa canke aho wakora hose ugasanga uranduye. Iyo twayikoze kugira natwe tube KIRUMARA tube ico natwe twoterera nk'uruganda rukora ama produits cosmetiques iyo kugira tugwanye ico kiza coronavirus. Umuntu wese n'ubutari hampande y'amazi atashoboye gukaraba imwe Best Coast Liquid Orange agendane mu mufuko ako ka desinfecta agume yitwararika kwica ahari hose utwo tubakteri. Iyo twarayikoze kandi vy'ukuri wayikoresheje muhuye akanakuramutsa naho umwanya twabihagaritse ivyo kuramukanya kugira beshi ntibabifate umugenzo kandi n'ubushikiranganje bwarabitubujije cyane. Natwe tugendera ku mategeko y'igihugu ntitugomba kwitandukanya nayo. Naho rero iyo desinfect umuntu ayifise umuravye ku ntoki nta mwera. Ego ngerageje kukumva ibintu vyose unsiguriye byaba muri amasabuni numva vyose nka 90% biva ngaha mu gihugu cacu. Mbe nta bindi mwoba mukura hanze y'igihugu mukoresha muri ayo masabuni yanyu? Ego muri aya masabune yo kumesura na masabune yo kwica twatu byabinyenzi byabihere turayajutamwo ibindi dukura hanze zo kugiragira ubushobozi kubera ko hari haho bageze ku ntambwe zo kuba boshingura ibitegwa kanaka mu buryo bwa none maze natwe tugaca tubibagurira. Natwebwe niryo hangiro dufise ku buryo ya micungo yacu ku buryo ya ma orange tuzoyibikira mu buryo bw'amazi maze tukaheza tukayakoresha atana kimwe kivuye hanze. Nibyo dusaba ni nabyo duhimiriza abanwanyi bacu n'abakunzi bacu kugira igitegwa cyose bakirime bakiziganya kuko turiko turiga uburyo tuzogitorera inyisho kivemwo ibintu nkenegwa kuko no munsi nta warazi kumuhwi yowoga muri dushe, ariko no munsi mura n'abantu bakankeza ati ni naco gituma imihwi yazimvye nanje nkababwira ati no sico ati ni naco gituma ahubwo abantu bose bafise amafresher. Rumva mba nabahaye igisubizo cyo kubereka neza ko umuhwi singombwa uwuje kubera umwanya wose umuntu yokwama gusoma umuhwi ngo awuje, ariko nta muntu n'umwe asiba koga mu gitondo. Rero hajya mu gitondo iyo woza ugaca woga wa muhwi ubusa n'uwuri niyo usohotse abantu baravuga ati uri umunyaburaya pourquoi tweho batovuga ati uri umurundi tukagira iyo karakteri yo kubona ati isura n'isanamu yacu ni citegererezo abantu babona ati kumbe woga rubone aho umuntu wese acabona ati ego tugerageje kuduga kwijambo mbega y'amashirahamwe bya bigo vya leta canke ibindi bijejwe bakunda kuvuga ngo kuraba yuko ubuhinga ibi bintu byanyu bikozemwo buhuye n'amategeko yaba yo mu Burundi canke impuza makungu. Mbega ibi bintu vyanyu byo babiri bikozwe mu buhinga bw'ibindi bikoresho dusanzwe dukoresha nk'amasabuni ikigira kandi mbega ugo ruhusha mwoba mufise rurashobora kubemerera mushobora gutwara iki kintu canyu mukakijabukana hanze y'u Burundi? Ego nkuko navuze ko mu byo nakurikiranye nk'ibyigwa bimwe nabaye bwaguke
negera bajya babifitiye ubuhamya bushobozi, ndetse bamwe ndanabazana kugira baronka akazi, kubera ko burya gukireya biratandukanye no gukora akazi. Bamwe baraje kugira tugendere ku mastanda tuba duhawe n'ikigo kibijeje. Twebwe rero ibi duhingura byose ahambere nirukira ni muri ca kigo BBN, kandi dukorana neza cyane. Nibo bansuzumira imbere yuko nshira ku isoko. Mu buhinga bwo kugera ku nyigisho narose, ku maformation narose, canda bahamagara bame hagufi kugira nanje sotere kuzoja kwihiganwa mpuzamakungu. Rero aho tugeze uno munsi twavuze ati akeza gaheri wacu imbere yuko kajabuka amakungu. Rero nitwaheza twese tukabicitegererezo, ndamaze no kugera kuri yo ntambwe yo kubaza ubushikiranganje buratwemerera by'ukuri kwagura, ahubwo tukajabukana kugira amadovize aze, kugira tugaragaze ibyakorewe iwacu, tugaragaze ibyahinguriwe iwacu, byo twita made in Burundi. Aho ndabona ko baratwitwararitse, ndetse ndanabashimira ubushikiranganje, ndazi baradukurikirana cyane, baratwitwararitse kandi baguma batwereka inzira zose twocamo kugira dukingize ibyacu no kugira dusohoke imbibe, duhayanishe ibyo dukora, maze idarapo ry'igihugu cacu rihungabane. Ego, ndabona wadusiguriye iby'amasabuni, ndabona n'imitobe. Mbe imitobe yoyo mugeze ku rugero rumeze gute, mukora imitobe ingahe? Imitobe rero tumaze kubona ko isuku twarifatiye ingingo, kandi tukabona ko n'abene gihugu babihaye umwanya ndetse banabikunze, twaciye twiyumvira ibyo guca mu kanwa rero kugira ubwiza buhurire hagati, no kuvuga twiyugare. Duca turakora imitobe iri mu bwoko kavukire. Yo ibiyikoze nta na kimwe dukuraho hanze y'igihugu, ibiyikoze byose nibyo twirimira hano iwacu. Mpereye kuri ubu navuze ati hari ibyo twakoze tubona, ukabona umutama aragiye hirya y'urugo, arazanye ya mikaratusi imwe bita mayideyi, arazanye iki kinzari twita kirikima, arazanye ya tangawizi, ukabona by'ukuri nimba twari tumva agahehera kamwe k'inkorora irakize. Rero aho byari bya kera, ariko uno munsi baturungitse kwiga kugira tubyameriyore, bive muri gakondo bije kuba ibintu by'ukuri bigezweho ushobora gushira ku isoko mpuzamakungu. Naha twaciye dukora umutobe witwa kirikima gold, ukozwe na ya kirikima ikinzari, maze duca dushiramo na ya eucalyptus imwe yera maidei, twongera turashiramo kandi kanere. Kanere ni naco giti by'ukuri novuga ati cyo kiva hanze, kubera ni giti inkomoko yacu ni muri Eden. Giti gikoba cacu kiri ku isoko ngahi wacu, ariko kiva hanze, ni giti gisosa tuza gukoresha mu kurinda ko wa mutobe wacu worura nko mukaratusi canke wobiha, kugira dutore ubuhinga mu buryo bw'ibitegwa kama. Hanyuma twarashizemo kandi n'ikindi kirungo bitwa poivre noir, duca turashiramo n'ikindi kirungo kandi gikomeye bita artemisia. Ni kuvuga uwo mutobe uburyo twawukozemwo, iyo wihereza hari ibintu byinshi bifatira cyane cyane mu bihimba by'ihemero udashobora guhura nabyo, kuko uba wakomeje amaparti yose, uduserire twose tuza gufasha umuntu kuba yohema neza, amaraso yotembera neza, ndetse hamwe duhema twinjiza impemu ngaha mu kanwa, bigaca bituma hari imigera yinjira igahura n'urupfu, ikabirirutse irasubiye inyuma. Hanyuma hamande yaho twarakoze ubundi mutobe witwa ginger gold. Ni umutobe dukora muri tangawizi, tugashiramo amamante, tugashiramo amahomare, amatime, tugashiramo n'ubuki. Umutobe by'ukuri umuntu yanyoye agarura inguvu ziwe zose, agira inguvu ko Imana yazimuremanye, n'akabiri kakitunganya, akumva ko amaraso aratembera neza, akumva ko ibyo yariye ntibimugwa nabi, akagumana kandi akayabagu. Kuko keshi na keshi twagiye gusanga hari umuntu afungura inda ikaba ariyo imutanga imbere, utagira ngo ni navyinshi yariye, bivanye nuko ibyaga byose ntibisohoka, maze agatinda kanafurirana ku buryo atakironka n'akayabagu.
ubwo buhinga bwa none twayikozemwo bituma by'ukuri babasoda b'umubiri umuntu agira baguma bari gado barikanuye mu kugwana ico cose kiza gutuma umuntu atakaza forme. Hari abantu usanga bavyibushe bakaba banini ibiro by'umurengera bamwe bitaba obese. Hari abantu usanga by'ukuri n'utuguvu twaheze kandi bakira abajene babona batagira inguvu ahantu na hamwe atagikorwa na kimwe boshobora kurangura. Ivyo byose bigategwa nuko hari byinshi tujya ugasanga ni ibintu byambiye mvuze byambiye na wa mwavu ikizungu bijya no kuvuga tuba turiko tubanka kwa kundi umuntu agaburira za nkoko za mutoyi zimwe zirakura zikaba nini ariko ugasanga nta bukomezi zifise. Mugiye imitobe rero ikoze n'ibi bitegwa bitarinda umwavu kuba amamanta amatangawiza maromare nta mwavu birinda. Ni bitegwa Imana yadushiriyeho uko byuzuranye ingaburo by'ukuri ubu byihereza utayirigura abaza ati mbega wowe kuramvye kumaze imyaka irenze kudasaza bimeze gute canke kutibagira bimeze gute. Kuko nk'iyiro maririmwo ni ya mbere ifise amahere mashobora no guklininga muri memoire y'umuntu bigatuma kwa kwibagira bitaguma bikuzako. Niyi rero twakoze hanyuma hamande y'iyi ginger gold hari yindi tutashoboye kuzana hano yitwa swing. Muri ya ntumbero gufata yanzira mwavuze kugira na wa muntu ashaka ko aruhuka neza yumva ko yagize umunezero mwo kimwe ya kreye canke atakreye twace dutangura kwanza turakora kugira abantu tubereke ko umunezero surinda kuzanwa na alcohol n'inzoga iyi canke iriye. Kuko inzoga twasanze hari abantu zibuza n'ibikorwa, hariho abazinwa bagafungura n'abazinwa ntibafungure. Abo rero ni mice yose duca tubakorera akaswing gakozwe n'inanasi gakozwe na feuille d'oranger gakozwe n'inkere ako ushobora kunwa umunezero kakuzamo kubera ko worohewe mu mubiri. Byose nivyo twikurira kandi byose nivyo twirimira ngaha mu gihugu. Hanyuma ku gaswing umuntu yakanwa akumva ko umubiri nta dadaraye kwa kuguma k'umubiri ugasanga umuntu mengo bamwanikiye akagira umubiri udadaraye cyane cyane iyo bibaye ku bakenyezi ho ibara riba riguye. N'imiburibura abagabo mugabo nawe nyene ntitubibipfuriza mugabo abakenyezi ibara riba riguye yagize umubiri ugumaraye usanga hari byinshi byapfuye kuri we. Rero naha twace dukora ko gaswing tuca tugakorana ibyo birungo by'iwacu za nkere n'izo fedororiye n'iyo nanasi kugira binapunguze kwa kuguma kw'amaraso kwa hajya amaraso aba ko wagira ugasanga ntatembera. Duca turayikora muri ubwo buryo kugira izibure isahirize za zindi fungurwa dufungura zirimo amaherema umubiri ukenera gushwiragira no gukwira mu buserire buba bukeneye kugira umuntu agume yinagura. Mbega impindukiye ngaha iburyo bwanje mbega ibi binyobwa byanyu byose ndabona ari ibinyobwa byiza mbe nta bantu bahora biyumvira kubaca inyuma bakabakora nk'ibinyobwa nk'ibi maze guhura ego ku isi hariho ikintu gikomeye maze kubona na cyane cyane muri ibi bihe turi novuga nko mu gihe evolution mengira kiraba nyinshi cyane abantu bose yumvira gukora ikintu wese yumvira kugira entreprise wese agomba kugira urudandaza. Hanyuma hari ikintu gikomeye sinzi yo kuba kiraha mu Burundi gusa abantu benshi barakunda gukopya cyane bimwe bita piratage barakunda kugira bya piratage abonye umuntu yagize ikintu nawe cyo bivuga mvira kukigira abonye umuntu yuguriye boutique ngaha nawe avuga ati uje umuntu hekaradanza amafaranga menshi nawe cyo mvira kuzana boutique ngaha impande yiwe nyene. Abantu bene abo barahari ariko nta kibazo bateye nibaze kuri tele duhiganwe barakora ariko hari ikintu gikomeye mu buzima iyo umuntu ari we yumviriye ikintu undi aciyumvira ntashobora gukora nka cyakindi ntibikunda kwakora nka cyakindi arashobora kugerageza gukopya akagerageza utuntu tumwe ariko ntashobora kugira nka cyakindi kuko inspiration ni ikintu gikomeye ikintu cyavuye indani mu muntu n'ugikopiye kundi ntibashobora kwikora cyo kimwe. Mbe Pascal mwoba mukoresha abakozi bangana gute kugera ino saha muri Kirumara? Muri Kirumara COSTOS company KCC uno munsi tugeze ku bakozi barenga 200. Abo n'abakozi bo mu rwego rwa production tibagiye ko hari ubundi buryo twaguye kugira umuntu wese afise inguvu n'umwete yifuza gukora aronka akazi. N'uburyo twagize bwa marketing y'uruhanahane
bimwe novuga ati ni marketing dorezo ariko itandukanye na bimwe benshi bakunze guhendegwamwo ugasanga ati zana gataha atanakufise ngo uzunguka ngo utanakoze. Ni urudandazwa rero twagize kugira dutanga ubuzi ku bantu benshi bashoboka. Urwo rudandazwa rero twagize twisunze ni na kahise k'igihugu cacu. Urabona ko igihugu cacu caradutanguriye isemo yo kugira ubumwe no guhamagarana kugira dukorere hamwe hanyuma dushobore gushikira ku iterambere. Iyo nyubako rero twaciye tuyubakirako aho twigisha abantu uburyo bwo kuzana mugenzi wawe mukagira ubumwe maze mugaca mushwara kurondera abandi bagenzi bawe ukababera imboneza maze bagakurikirana maze mukagenda murasahirizanya. No musi birababaje aho twohura wewe ugakunda ivyanje nkatera imbere ariko ugasanga ntaco bikumariye kandi ari we watumye bitera imbere. Wagiye uravyamamaza, wagiye uravuga ati ni vyiza, narakaguze sanga ni keza. Naho naciye mfata rero muri ubwo buryo bwo gutanga akazi ku bantu benshi bashoboka. Naho naciye mfata ati aka gacupa kamwe reka ndagashire ko bonus, umuntu azokagura canka kakarangira mugenzi, uwo mugenzi akaza kakagura 1000, hazove ko amafaranga basi 5 acagenda mu mufuko wa muntu yamurangiye akakana. Nibwo bwa bumwe, niyo yanyabutatu gize igihugu cacu. Kuko tubona ati ni nyenyeri zitatu, ubumwe, ibikorwa, amajambere, no kuvuga no bumwe dupfundika ifundo rimwe. Rero muri Kirumara COSTOS company iyo nzira twarayubatse, tuyubatse abo bose tubita nk'abakozi bacu. Tumaze kubita nk'abakozi bacu twabahaye ubwigenge bwo gukora nk'abikorera. Kuko umwe wese arazana naho afise umutahe w'ibihumbi 25 arazana tukamwihera ibidandazwa agaca agenda kwamamaza maze ayo yaronka na mugenzi we akayaronkako n'ubundi azomukurikira akayaronkako n'ubundi azomukurikira akayaronkako. Abo bose twavuga ati tumaze kugira ku banwanyi bari ku rubuga barenga 1000. Umwe wese ugiye mu mahaniwe umusanga na produit iva muri Kirumara. Hanyuma duca twubaka n'inyubako rukristo. Dukunze kumva abantu keshi turi mu masengero gusenga ahantu hatandukanye batubwira karorero k'abanyisraeli. Kandi ndetse baradufatira ko cyane ko natwe turi hangagera nk'abanyisraeli. Kuko ravye guhera ku gihugu cacu gaca wumva n'igihugu ca Israel, guhera ku kwemera kwacu gaca wumva no kwemera kw'abanyisraeli. Rero naho twaciye twubaka ko umunwanyi wese canke umukunzi w'ibihingurwa ibitwise made in Burundi aje akiyandikisha muri Kirumara COSTOS company aca yiyemeza no kugira gukora bya bintu abanyisraeli bakora, aho 1000 ciwe kizogenda hanze ku wundi muntu cabanje guca kuri umwe mu banwanyi ba Kirumara, aho agacupa kumuhana w'umuntu wese yakunze gutsimbataza no guteza imbere ivyo arimwo kandi aronkera bonus ayaranja akaba yogura agacupa kamwe n'imiburiburi ku munsi. Gutyo niho uza gusanga babantu benshi ubu borondera abakozi ukanababura, kubera bose twabigishije uko gukora bikorera no gukundana hagati yabo no gutezanya imbere hagati yabo. Ego ndumva Kirumara mbega kubatazi ahikorera Kirumara COSTOS company muba mukorera hehe? Woshaka kuronka ibi dandazwa vyanyu yo bironka gute? Twebwe Kirumara COSTOS company dufise siège muri commune Ntahangwa ngaha mu gisagara ca Bujumbura, muri Quartier Industriel ni muri zone Ngagara, niho amahinguriro hose ahabwa uburenganzira bwo kwiyinstara. Niho dufise icicaro n'ahantu hari stati yerekana urutoki imbere ni kuri Avenue de Loyowa nimero 47 imbere ya hotel yitwa Kangaro Hotel. Hanyuma umuntu kandi arashobora no kuturonka ku mbuga aho yandika kirumara.com atanguje zawe zitatu, ndetse n'ugiye muri map ku ikarata ndanga bihugu canke ndanga kibanza ashobora guca muri telefone yiwe akandikamwo Kirumara COSTOS company maze ikamugida ikamudushikanira
kandi akaba yaje yabonye n'ivyo dukora. Aho rero no ku mbuga umuntu arashobora kugira komande y'ivyo yipfuza, umuntu arashobora kugura ivyo yipfuza, hanyuma no gutuma mugenzi naho turabyigisha cyane kuko uwo mugenzi aba arose akazi aho bayicaye. Ego nk'ayandi mashirahamwe akivuka murahura n'intambamyi nyinshi, n'igiki mwosaba abagwiza tunga canke n'igiki mwosaba leta? Icambere dusaba abagwiza tunga nabo bose bashaka gukora. Icambere tubasaba ko imbere yo kwiyumvira kurangura ibyo hanze bohera kwiyumvira gufata iby'iwacu bakabijana aho hanze kugira abatubera abaserukizi mu gushikana bya bindi dukora aho hanze tuje mu ihiganwa duciye kuri bo. Hanyuma ikindi tubasaba nuko by'ukuri bo biha agaciro n'uwo bagisigaye inyuma akumva ko produit made in Burundi zifise agaciro kanini cyane kuko nyinshi hari benshi bazifata bagavuga ko ni zababereye nka medikama ariko ntibitangaje n'ingaburo. Rero twosaba abo bose badandaza ko icambere bo baba mbere kuko ndazi neza ko bizigiye Imana arabizera bo baba mbere gukora nk'abanyisraeli bakabanza ibyacu bakabiha ikibanza cambere, ivyo hanze tukagira ama exchange bakajana ibyacu bakazana ibyo hanze tugahanahana. Hanyuma leta nayo ico noisaba by'ukuri twagize umugambi kugira tube bamwe tuba kirumara mu gihugu, kandi uwo mugambi twagize uratanga ikori mu gihugu. Uwo mugambi twagize uratanga akazi kuri babandi bose bari bahanze amaso leta. Rero ico dusaba leta nuko nayo by'ukuri tubera umuvyeyi ikatuba hagufi, hanyuma ikanaducira inzira zo kudusohora kungura ubumenyi kuko turacakeneye kwaguka, turacakeneye kuba ibikosto nyene haba mu mutwe canke mu bumenyi, ikaducira inzira kungura ubumenyi, ikatuba hafi kugira ibyo turiko turakora bigire suivi y'umuvyeyi kuko umuvyeyi ni kirumara. Umuvyeyi rero yakuri hagufi akagufata mu mugongo akashigikira ucuba kirumara koko ntuzomutetereza canke ngo umumara amazi. Iyo niko kamuntu osaba notera leta canke uwo wese abishoboye avuga ati abarundi hari iciyumviro kiriho yoza agashigikira akaducira inzira kuko natwe dushaka ko twaguka turi kumwe nabo. Kandi noneho ndakunda kumva nibaza ko bakunda no kudukurikira cyane, turi kumwe twese birashoboka. Yego mbega mujejwe marketing n'ivyahe bikorwa mwimirije muri no misi vya kirumara muri no misi iri imbere? Murakoze cyane. Icyo novuga twimirije muri no misi iri imbere ni gukomeza d'abord kudandaza, gukomeza gushikana kure no mu gihugu hose aya ma produit tudandaza kugira ngo umurundi wese ashobore gukoresha produit za kirumara. Hanyuma twaruguriye n'imiryango muri ubwo buryo bwa commerce kudandaza. Ubwa mbere yavuze marketing dorezo muri kwa ruhererekane aho umuntu yabonye produit akavuga inkuru akayirangira undi muntu nawe aje ayironka kw'ikintu. Hama turiko turugurura cyane tuzatwaranuguruye aho umuntu wese agomba kudandaza ashobora kugira komande y'ibintu akeneye, hama bivanye n'ivyo aguze tukaraba ingene tugabanya canke tugabanya igiciro bivanye n'ivyo aranguye kugira ngo niyo bishikaniye muri interior y'igihugu canke agovye kubijana handi aze kuronka akanyungu kisununuye muri ya context yo gutera iteka igihugu cacu no gushikana produit za kirumara kure hashoboka. Ni nk'ico novuga turiko turondera n'ingene twokwagura ngo dukorane ma produit menshi cyane kuko mu vy'ukuri yabwiye ko ari mu visionnaire. Imbere yacu hari ibintu byinshi bishobora guhingurwa kuko isi yacu dufise y'u Burundi matière première ni nyinshi cyane. Ego mbega abarundi barabihurumbira ibi bintu mukora? Ego nkuko yabivuze ubu basa n'abariko baruguruka amaso ko muri kahise hari gihe umurundi agiye muri alimentation akabona ikintu cyakoruye mu Burundi kuri benshi wasanga umengo ni signe ya non qualité mu misi yahera. Ariko ubu avec inyigisho n'ingene bariko barikoresha bakumva intahe hama bakibuka uko nakera mu vy'ukuri ibi bintu vya kama byari bifite akamaro kanini cyane. Ugasanga n'umuntu yagize ikibazo bamugarukana ku bintu kama amakoni kama vyakorewe mu Burundi novuga nti bariko barabihurumbira cyane kuko biva muri za ntaheza babikoresheje bavuga ati twaraguze ikintu hano kana kiradufasha, naraguze agakirikima karamfasha, narakoresheje agasabuni, naranyoye akajinja gorode, numva umubiri umeze neza cyane. Mbere ugasanga n'abahora bakunda ibintu bivuye hanze bisa nuko bariko barabihe bagira ngo bakoreshe ibi twahinguye ngahi ni wacu Burundi. Ego mbe Pascal nakahe kamo wotera nk'urundi rwaruka ruheza amashure rukaca gwicara muhira ngo rurindiye
akazi ruzohabwa n'aba canke n'abariya canke na leta. Akamo notera urwaruka icambere nuko bo kwegera amashirahamwe yababereye imbere bakayegera bakumva bagona iki bakaraba batanga iki kuko twe no muri Kirumara hampande y'ivyo dukora byose haba kudandaza canke ibyo dukora ico bimaze turafise ikigo cyo kubigishirizamo aho bo twigisha rero gwagwaruka ndaruhamagaye bahakura ubumenyi byinshi barahakura kugira ubumenyi muri marketing bakayikora bakongera bakoronka gahembo bihemba bagatangura kubona ko ari ba responsable kuri bonyene hanyuma barahakura n'ubundi bumenyi bwo kubona ibitegwa bahora bafata minenegwe bahora badaha agaciro bakabona ko ari kimwe mu kazi botangura kudevelopa ejo bakabikora kuko isoko yabyo yamaze kuboneka icambere barahakura n'intahe yatwebwe inzira twatanguyemo n'inzira twagiye turacamo rero no munsi mpamagarira urwaruka kutwegera sindi muri babandi bavuga ati ntunyegere ibyo nzi sindabigupartage ciwe by'ukuri mpamagarira urwaruka rwose eko wese yumva ko ashaka gukora kunyegera ikigo Kirumara COSTOS company kiriho kugira gisangiza ubumenyi n'abandi kugira twaguke tuyagayage twese rero ejo ikibanza nakivuze umwanya twigisha kuva mu gatondo kugera ku mugoroba misi yose tugirisha amaformation umuntu wese abashaka gukurikirana izo nyigisho ntaco twirirwa turamusaba kuko Imana yadutumye message yaduhaye impano kugira ejo nitwagenda hagire abandi badusubirira mu ngata rero ugwaruka nibaza ko rukunda gukurikirana cyane no vuga ati bakure mu mutwe bya bintu byo kwibaza ati shaka kazi mpembwa umushahara ahubwo bashire mu mutwe ati shaka kungura ubumenyi kugira nanje develop akazi ntange imishahara erega leta si kintu kiri ahantu tuzogenda gusaba umushahara leta ni n'abavyeyi baraba ico turiko turakora maze bakadushigikira rero bakure mu mutwe ako kazi ko kuhiga aho bicara bashire mu mutwe ubumenyi bwo kwerekana ikibarimwo maze bagikora akazi kaguke ego mu gusozera kino kiganiro cacu urwaruka mw'iterambere nakahe kajambo kanyuma wosozererako akajambo kanyuma nosozererako sinokita nakanyuma kuko ndize neza ko akaryo mwaduteye muzosubira mukatwongera akajambo kakabandanya kuko kino kiganiro cagenewe urwaruka rwose mu Burundi rufise ico ruriko rurakora mu bikorwa vy'iterambere vy'igihugu na cane cane rero co novuga ati urwaruka ruriko ruratwumviriza hariho ikintu kimwe gikunda kumbabaza aho umuntu umwereka inzira yo kwiyunga nawe kugira mutera intambwe kugira umuha ubumenyi ugenda urabumwinjizamwo buke buke nka kumwe twumva mu majambo y'Imana twagiye turumva ko naka yasubiriye naka asubirira naka urwaruka rero guno munsi hariho ico no ruhanura hanini uno munsi urwaruka rugiriwe ibako ryo kuba mu kazi kanaka imitima yaramaze kuba nabi ruca rushaka gusimba intambwe gusimba ama etape yuko ubumenyi bwaheze kandi inzira zigenda zirakurana imwe bisi yindi mu kirundi gitomoye bavuga ati aho mugisha aho ubumenyi bw'uwundi buhera ni naho ubw'uwundi kandi butanguriye kuvuga Imana ukuntu yadupartage ubuhinga n'ubumenyi tugenda turahanahana rero no munsi uhaye akazi ugwaruka ejo buca kabiri ugasanga ahubwo bagomba kugusezera hataranagera kutaha hataragera ko witaba umuremyi baca biyumvira ati kuja muri ca kibanza cy'umukoresha hataragera basimba ama etape bakagomba kugushika nayo utaragera gushika data taraguhamagara rero iyo ni impanuro no hugwaruka keshi kuko nivyo bibazo mbona bariko bahura navyo ni navyo bituma dutakaza ubwizigirwa kuba kunzi b'ivyo dukora pirataje kagwira kubera ko baca babijamwo batararonka n'ubumenyi buhagije bwo kuba bofata iyo nzira nico catumwe ndabahamagarira hanyuma novuga ati mwakoze namwe no bipfuriza gutera imbere nk'umuzinga kuko JCTV by'ukuri muje hageze kandi muje by'ukuri twari tubanyotewe
twari dushaka aho tuvugira ivyiyumviro, aho twerekanira ivyo turiko turakora, aho dusangiza abandi bari kure mu mahanga ivyo igihugu cacu, ubutunzi dufise mu mitwe no mu bumenyi bw'ivyo turiko turakora. Rero novuga ati Imana ibacira inzira, ikomeze kubagirira neza, ibagurire, ejo tuzoze dusanga intambwe mugezeko ari intambwe irenze cane gusumba uko nabibonye uwo munsi. Ego namwe akajambo kanyuma mu gushikiriza bariko baradukwirikirana nakahe nk'ujejwe marketing muri Kirumara COSTOS company? Ego murakoze cyane. Akajambo no mera nkurangiriza ko ikiganiro cy'uno munsi nuko nk'ugwaruka d'abord ugwaruka guhaguruka rugahindura ivyiyumviro, ruhindura ivyiyumviro, rureke kwimvira ko leta ariyo itanga akazi. Leta ikora ibikorwa byinshi cyane mu kwigisha abana kuva bakiri bato, ikabarindira umutekano, ikabacira amabarabara, ikabaha ibintu byinshi, baje amashure guca mvira ngo leta nizo mpakazi. Muri rusange numvumengo hariho uruhande rutoya rwo kuyirenganya, kuko yamaze kugushiramwo mu bwomenyi bwose, ubu mujene canke ubwo rugwa rukwiye kuja hamwe rukegeranya vya bintu gwize, ahubwo rukavuga rutereka tubishire mu bikorwa, tubikure muri za mpapuro no muri ya makaye twabibonamwo, tubishire kuri telegram ngo biduhe muri mu buryo pratique bimwe twahora twumva canke tubona mu mpapuro, hanyuma leta igacibandanya ishigikira kugira ngo ugwaruka rushike kure. Hanyuma isi y'uno munsi ugwaruka nebaza ko ari rwo rwinshi kandi nibwo rufise inguvu, bahagurutse bakaja muri iyo rubrique canke muri iyo nzira bokora ibintu byinshi bikomeye cyane. Hanyuma nk'ujejwe marketing, ugwaruka rurashoboye kudandaza, ugwaruka kandi rurashobora gushika kure, ugwaruka kandi kenshi rusanga bariko baritwaza ngo amafaranga yabuze, nta mafaranga hari. Mu byukuri amafaranga barayo nyene, burya amafaranga mpora kubwira abantu n'Imana igomye kuguhezagira ntiguha amafaranga cash, iguha iciyumviro. Habarahi wawe ho gushira mu ngiro ico ciyumviro canke guhuza n'umuntu kanaka, nkuko bahuye na Kirumara TV kuri televiziyo, yavuze ati nibaze tubigisha. Urashobora kuba wari ibintu byinshi mu ikautize marketing, uzoza ucuzukiga marketing kubuntu. Wize marketing hariho produit zo kudandaza, muri yo marketing hariho materiel didactique ko kugira stage kuri ivyo wize, cuja kuri terugire ya marketing. Urashobora gusanga inyuma y'ukwezi amezi abiri amezi atatu wakize ikintu kinini cyane, kandi bakure mu mitwe kugomba kugira ibintu byinshi mu kanyisase. Mukindi bavuga ngo ntavuka rimwe ngo yuzure ingobyi. Ikintu cyose gifise inzira gifata, ni etape par etape, bagende buke buke bihanganye, bazoshika ku bintu binini cyane bakuye amaboko mu mpuzo. Murakoze cyane bakunzi ba JCTV. Iki cari ikiganiro canyu ugwaruka mu iterambere, ikiganiro cama kibashikiriza imisi yose ivyo ugwaruka bw'u Burundi ruko rurakora mu bikorwa by'iterambere. Ikiganiro cy'uno munsi twari twatumiye Kirumara COSTOS company, kigarukiye ngaha tukazosubira guhura ku munsi nk'uyu isaha nk'inyene.